Bakunzi bimbonesha kure Burundi bwiza, turabahaye ikaze muri aya makuru tugire tubashikirize y'ukuri wa kane igenekerezo rya ndwi Ndamukiza umwaka wa 2022. Ingingo nkuru z'aya makuru nazo nizi: ibirori byo kwibuka nyakwigendera umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira mu ntara ya Bujumbura byabereye muri komine Mubimbi. Buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Sengiyumva asaba abagendesha amapikipiki n'amakinga gukurikiza amategeko agenga uruja n'uruza mu mabarabara. Aya n'ayandi mu kanya. Buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Sengiyumva asaba abanyabujumbura gukura ubunebwe akajagari, bafatana amaboko bateza imbere intara Imana yabahaye. Ivyo yabivuze kuri uwa gatatu igenekerezo rya gatandatu Ndamukiza umwaka wa 2022 imubimbi ahari ko habera ibirori byo kwibuka nyakwigendera umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira. Iyo nkuru tuyibaze Deborah Ntakisumba. Ibirori byo kwibuka nyakwigendera umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira mu ntara ya Bujumbura byabereye muri komine Mubimbi, komine yavukiyemo. Inyuma y'inkuka y'imisa yaherejwe kuri paruwase yitirirwa Umweranda Tereza imubimbi, hakurikiye gushira amashurwe ku cibutso kiraho ku mugwa mukuru wa komine Mubimbi. Mu ijambo ryiwe Buramatari wa Bujumbura Engineer Desire Sengiyumva yasavye abanyabujumbura gukura ubunebwe, bafatana amaboko bateze imbere intara yabo. Umuntu wese ari hano yo kwibaza ati nyene icubahiro Ntaryamira twumuhimbukira kuki? Amaze kubona neza ibibazo biri mu Burundi, akabona abene Burundi ngene bigenza, yarabanye ko bakwiye gusubizwa ku murongo, bagasubira kuco bita discipline. Abatumva urwo rurimi ni ugusubizwa ku ndero, kuko byaragaragara ko ico gihe byari bigoye ko bumvira uburongozi, byari bigoye ko bumvira ubutegetsi, gutyo umwe wese yaravuga uwundi ntatahure. Ata discipline nta kubaha abarongozi, ata discipline umwe wese yitwara uko agomba, ata discipline nta by'iterambere bibazwa, ata discipline nta byo ubworozi, uburimyi, kudandaza n'ibindi bishoboka, ahubwo haboneka inkozi z'ikibi gusa, kuko discipline n'indero byose biba byavuyeho, gutyo umwe wese akitwara uko agomba. Tukaba rero dusabye gukomeza iyo ngendo nziza discipline. Dusabwe uyu munsi gukomeza iyo ngendo nziza dusigiye. Umwe wese agahamagarirwa kwijukira ibikorwa, umwe wese agahamagarirwa gukura amaboko mu mpuzu, gutyo umunwa wose ukaronka ico ufungura n'umufuko ukaronka amafaranga. Rero tugahamagara rero abavukanara gukura ubunebwe, gukura akajagari, gukura ubugizi bwa nabi, ubwicanyi n'ibindi, konona ivya Murundi, ivyo tubigire indahiro. Gutyo duce dufatana amaboko duteze imbere iyi ntara Imana yaduhaye. Musitanteri wa komine Mubimbi Engineer Dismas Harimenshi kw'izina ry'abene gihugu arongoye yasabye ko hoba inyubako y'ishure muri komine yitirirwa nyakwigendera kugira imbono yiwe ntize yibagirwe. Turamwibukira ku bikorwa byiza yakorera abene gihugu, na cyane bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Tukifuza rero yuko kugira ngo iryo ragi ryiwe, ako karorero keza yatweretse, ko hobaho ikintu kigaragara cyo kwitirirwa umuhisi nyene icubahiro President Ntaryamira, kikaba hano muri komine yacu. Hari ivyiyumviro byinshi, ariko tubasaba ko mu bitambutsa bakaraba ikibereye. Turiyumvira ishure ry'uburimyi ririmo ubushakashatsi bujanye n'uburimyi n'ubworozi, hakabaho kandi isomerwa ry'ibitabo, aho twosomera ibitabo bijanye n'ico gisata
kubera mu byo yari yakwirikiranye byarimwo no mu karorero yagiye aratwereka byarimwo byodufasha kandi byotuma ibikorwa yagiye arakora bitibagiranwa. Mwomenya ko umuhisi Sipiriyano Ntaryamira yari yavutse ku igenekerezo rya 6 Ntwarante umwaka w'1955 ashengera ku igenekerezo rya 6 Ndamukiza umwaka w'1994 avuye ku rugendo rw'akazi. Abagendesha amapikipiki basabwa gukurikiza amategeko ajanye n'uruza mu mabarabara. Ivyo bikaba vyasabwe na murumatari w'intara ya Bujumbura Desire Sengiyumva mu nama yagiraniye nabo kuri uyu wa 4 w'igenekerezo rya ndwi Ndamukiza umwaka wa 2022 imubimbi muri zone Mageyo. N'ubunyene iruriyo nkuru dusubire tubaze Deborah Ntakisumba yabikurikiranye. Mu nama yagiraniye n'abatwara amapikipiki bo mu makomine ya Isare, Mubimbi, Kanyosha na Kabezi, buramatari w'intara ya Bujumbura Engineer Desire Sengiyumva abasaba gukurikiza amategeko agenga uruja n'uruza. Twarabandikiye tubibutsa ko mukwiye gukurikiza amategeko ajyanye n'umusanzu w'impunzi si mashasha. Sinibaza yuko birekuwe yuko umuntu yikorera imoto yikora abantu barenga babiri, ukuvuga umushoferi n'uwo yikoreye umuntu umwe. Ariko mwebwe iwanyu muca mugereka ko wa gatatu, wa kane, umwana, umuyaya, ibiseke, ivyo byose bikaja ku moto imwe, mugaca muraramanga umutwaye abantu kandi mugomba kubagirira nabi. Mu mategeko y'igihugu ico kintu nibaza yuko kibujijwe. Ikindi twabibukije ni kwambara umwambaro ubaranga. Aho haravugwa kasike, haravugwa jire, ivyonye mutezwa kuvyambara. Komiseri Deo Bigirimana ajejwe umutekano mu ntara ya Bujumbura yibukije abanyonga ivyuma amategeko abagenga. Abanyonga mu mapikipiki baronkejwe umwanya wo kubaza aho ibibazo bikuru byabonetse byari bijanye naho boca kugira bashike muri Otrako kubari mu Kanyosha na Kabezi aho bokura ibitoro n'ibindi. Mwomenya ko amamoto yari yarafashwe yaciye acibwa amande akazosubizwa beneho bamanje gutera umukono ku masezerano yo kudasubira gukora nabi mu gupakira abantu. Arakoze mugenzi wacu Deborah Ntakisumba kuri ayo makuru yose yadutororokanije. Abagendesha ivyuma vyunguruza abantu bakorera kwibarabara Rushubi mu Berure rija ku mugwa mukuru w'intara ya Bujumbura barashima umugambi wa leta leta nkozi yo kubasubiriramwo iryo barabara. Ivyo bikorwa bikaba vyatangwa kuri wa mbere w'igenekerezo rya 4 Ndamukiza umwaka wa 2022 bikaba biriko birarangurwa n'ikigo c'igihugu kijejwe gusanura amabarabara. Ndasi niyo ngabo asanzwe yunguruza abantu kuri iryo barabara akoresheje ipikipiki aratubwira uko yavyakiriye n'akarusho abona kuri ivyo bikorwa vyo gusanura iryo barabara. Leta nkoze tuyakiriye neza cyane ije kudukorera ibarabara nande urabona ibindi vyovyo twaca mu ibarabara ribi cyane. Imodoka zononekara hari nizahora zitembera ngaho zipakiye ubududu benshi basanzwe babizi kubera kandi n'abantu bazohagirira imigenderanire myinshi cyane. Hari habatinya kuhaca imodoka tuzisize mu station jende umumotari bagaca bambwira ati ndugana mu Rushubi ashanda badugana imodoka bayisize mu station yongeye kumanuka gahitana hamwe yasiga. Mwomenya ko iryo barabara ripima ibirometero 9 ivyo bikorwa navyo bikazomara amezi 6 nkuko tubishikirizwa n'abarongoye komine ya Isare. Bakunzi bimbonesha kure Burundi bwiza aha niho turangirije amakuru yacu tukaba tubashimiye kukuntu mwadukurikiranye naho butaha. Imana ibahezagire.